ibitegwa bitari bike cyo kimwe n'ibifungurwa canke ibinyobwa bishobora gufasha ubuzima bw'umuntu hanyuma bikanamurinda mu zindi ingwara za kazoza canke izindi ngwara abantu bamaze kuba zarabafashe canke izindi ngwara zizoheza zikaba zigendanwa. Rero muri rusangi uno munsi tuvugana ku gifungurwa ico naco ni ishu. Ishu muramaze kuba muribona mwese, ariko ishu riba riri ubwoko bwinshi. Rero hariho n'ubwoko ntashobora kuvuga mu Kirundi, ntabona neza mu Kirundi ingene twoyita. Ubwoko bw'amashu rero buratandukanye. Hariho ubwoko dusanzwe tubona ruguru mu mitumba no mu gisagara, ariyo y'amashu aya nyene dukunda kubona. Iyo uritonoye ukunda gusanga indani risa n'iryera. Mugabo hariho n'irindi shu mwabonye rifise agahama kazize. Hakaba n'irindi shu riba riza ryamuza ibintu vyera ukuntu, ariyo bita chou-fleur. Muramaze kubibona chou-fleur dufungura nyene tujya tuntu nyene twera ukuntu, cyane cyane tukabifungura mu karoti, oya nako tukabifungura mu salade, canke bakazitegura ukundi kuntu zikaba ziryoshe ukundi kuntu babanje kuzibiriza n'ibindi. Rero n'ubwoko bwinshi, n'ubwoko bushika hafi 9 canke 8. Turababwira kuri ubu bwoko 9 canke 8 umenga ni 10. Icya mbere hariho chou vert, ari ryo shu risa n'urwatsi rutoto. Hakaba chou fleur, iyi chou fleur nayo nyene murayizi mu masoko atandukanye. Hakaba ya yindi nababwira yitwa chou rouge. Hakaba n'iyindi bita chou blanc, ariyo ya yindi nababwira yuko uyitonoye bijya bishishwa byo hejuru usanga indani isa yera. Hakongera hakaba niyo bita chou pointu, ariyo chou mu Kirundi novuga yuko ari chou musanga risongoye, kubera ayandi mashu musanga umenga ari burungushuye ukuntu, mugiri naryo riba risongoye, arico gituma bakubwira ngo ni chou pointu. Hakongera hakaba ni iyo bita chou de Bruxelles. Chou de Bruxelles iyo nayo muca mwumva yuko iba ifise inkomoko mu Bubirigi, i Buruseli. Hakaba n'iyindi bita chou rare. Igituma bavuga ko ari chou rare ni chou ridakunze kuboneka. Nukuvuga bavuze ngo uyu mugwi w'amaraso y'uno muntu uragoye kuronka, bica biboneka yuko iyo habonetse nk'umuntu arondera ayo maraso bitoroha na karorero. Natwe turababwira yuko ari chou rare, muri rusange rigoye kuboneka, ntirikunze kuboneka. Muca mwumva yuko hariho ahantu ridakunze kumera. Nkuko hari ibitegwa biba imbo, hakaba ibiba ahantu hakanye. Murabizi icyayi mu Mugamba, ugaca usanga nk'irengarenga mu Mugamba ntizobayo kubera zitinya imbeho. Hakaba n'ibindi biba mu kiyaya hashushe, hakaba n'ibindi rero ukunda gusanga biba hose. Iri shu rero ryitwa chou rare rigoye kuboneka. Hakaba chou bita chou frisé. Hakaba n'irindi chou bayita chou romanesco. Muca mwumva rero yuko mu Kirundi bitaba ari ibintu byoroshe. Hakaba n'ubundi bwoko bwitwa broccoli. Broccoli n'ubwoko bw'ishu rero. Kandi aya mashu yose tugerageje kuraba nkuko twifashishije uru rubuga rwa internet rwitwa Terre Vivante, isi ikirimwo ubuzima, arico bavuga cha ecologie pratique. Niho rero twasanze ubu bwoko bw'aya mashu. Reka tubanze duhindukire mu Kirundi c'iwacu. Ivyo tushaka kubabwira byanditswe n'umwanditsi yitwa, reka tubabwire uko yitwa. Uwo mwanditsi rero n'umunyarwanda yanditse kuri iki
c'ishu kandi nawe nyene yahavuye agenda ararondera ni Monsieur Muramira Hashil rero niwe aheza akatubwira kimwe mu mpamvu twari dukwiye gufungura canke kurya amashu rero ico yabonye gitegerezwa kuba cyofasha abantu cyane mu byo gufungura amashu murazi ko amashu tuyafungura gutandukanye turayafungura mu masalade tukayafungura mu bifungurwa canke tukayateka ukwayo nka kurya ufata ibiharage ukabiteka ukwavyo hanyuma ukagenda ubwishaza ukabuteka ukwabwo irengarenga nyene zitetse zikosoye neza zitetse ukwazo ukaziteka ukwazo hanyuma ukakira amafiriti ukayateka noneho amafiriti bayateka ukwayo hanyuma ugaca wakira n'umuceri ukwawo hanyuma bigahurira ku meza bimeze neza uyu nawe avuga impamvu rero ano mashu yafungura mu gitondo mu gaturuturu bya bindi byo gufungura nyene utwo gufungura tuba ari dukeya hanyuma tukagutuma ugera saa sita ufise intege zikwiye nk'akarorero umuntu igituma umuntu yategezwa gufungura mu gitondo naho byabuze nuko iyo wafunguye mu gitondo naho tuba ari dukeya turafatira mu nda ku buryo ugera saa 8 saa 9 murabizi ko hariho abakora kugeza saa 9 hanyuma bagaca baruhuka bakagira rero saa 6 ntibibasaba yuko bafungura birebire mu gihe bafunguye mu gitondo rero ikibazo tuba dufise nuko kenshi bidahuta birabonekana y'ubundi ibifungurwa byo mu gitondo birafise akamaro wagomba gusumba saa 6 wafunguye neza mu gitondo saa 6 ukagomba ukirirwa iyo nta kibazo na kimwe bigutera mugabe bigaca bituma ku mugoroba uheze ugaca ufungura hakiri kare nka saa 1 saa 2 utarenza ngaho mu gihe utaba wafunguye ku murango rero atubwira rero uyu Muramira Hashil atubwira impamvu ukwiye kurya amashu mu gaturuturu mu gitondo murumva ugomba uje ku kazi batubwira yuko amashu yagaragaje imbaraga mu kuvura byinyuze mu mababi murumva yuko amashu dufungura amababi erega burya n'amababi muze murabe ishu yuko gifumbata umenga n'amababi burya n'amababi mugabo icamwa c'amashu arifumbata ariko amashu nayo yamuje iyo yageze kwamuza niho acazana tujya tubuto nayo ubundi hajya dufungura amababi aba yiyegeranije atabararekurana ngo abe amababi nyene ishu ku by'ukuri dufungura amababi ntabwo dufungura imbuto zayo wabonye ishu ryamaze kwamuza ntiwobukirija aya mababi yaryo yoba yakomoroye rero dufungura amababi nicyo gituma yavuze ati byinyuze mu mababi yaryo ndetse no ukungene dushobora kubikoresha bitandukanye n'ayo mababi nyene dukoresha rero agaheza ayo mababi nyene agaca abungabunga ubuzima bw'umuntu ku buryo nyene bworoshe isho murabona amashu wagomba mu kinama mu kwasiyoni aha nyene eka hose no ruguru ku mabarabara murabona ko amashu akunda kuboneka haba muci haba mu mvura eka ibihe byose amashu araboneka rero abenshi bagenda bavuga ngo amashu arababihira ukuntu nyene kubera bataba bayateguye neza ariko nubwo utaba wayateguye neza ukayikubita mu biharaguko cyangwa ukayateka uko agapfa gusha ishu murabizi yuko banarihekenya urakira neza ishu ukarikura ko bijya bishishwa we ubona yuko umenga biracafuye kuntu mugabo gacu genda kajya kantu kera k'indani rero ajya amababi yiburungushiye ni y'indani mwifu nako mwishu akaba ariyo muheza mugafungura barakubwira yuko hariho icyo afasha mu gihe uyafunguye mabisi n'igihe woyafungura atogotesheje bisanzwe isarade murazibona none isarade abahiye hoya ntabahiye mugabo bayarabitse babyita gusabika mbe ni gusabika wayacishije mu ntuzeye mu mazi ashushe akabira gatoya hanyuma ugacukuramwo ugacuyakanya ura ukuntu mu isarade
eka naho yagira uko nyene ntacyo vyoba bitwaye kuko amashu afungurwa kwishi mwavyumvise biraheza rero bigafasha ubuzima bw'umuntu mu buryo bworoshe naho benshi usanga batabikunda ariko murumva yuko agira akamaro kadasanzwe by'umwihariko iyo uyakoresheje mu gitondo biratuma nyene wumva kandi biratuma bikuzanira ibindi bidasanzwe. Imboga rero z'amashu zabaye intangarugero mu mboga zikoreshwa ari mbisi twabivuze bitewe n'amavitamine aba arimwo. Harimo rero vitamine A hakaba na C ni nyinshi rero zimwe turaza kuzigaruka ko hariho vitamine rero zibarizwa muri ayo mashu zikaba ziganjemo vitamine igira kangahe ni ya C. Vitamine ya C hakaba no iyi vitamine nyene tukiri kuri iyi vitamine haba yuko irakomeye mu kurinda uruhu rw'umuntu. Muce mwumva rero yuko mwe kwihereza amashu kuko uruhu rw'umuntu hari igihe mubona umuntu umenga aratuma ukuntu naho yo kwisiga amavuta ubona izuba ryatse umuntu ashobora kumva umenga aragumaraye canke ugasanga n'umuntu uramuramukije ugasanga mu biganza aragumagumye canke ugasanga arorojeroje biboneka yuko urukoba rwiwe canke uruhu ruba nyene goroshe. Hakaba n'umuntu abagumagumye hakaba n'umuntu yarengeje aca agira umwera wagomba gahera mu maso nyene ukabona ko no muntu yumye canke ku maboko canke ku maguru bigaca bimusaba rero kwisiga amavuta menshi. Rero kujya kuntu umuntu usanga yagumagumye ugasanga umenga aratuma utuntu nyene tugenda tuvunguka kuri we singombye kuvuga imba kuko imba hari igihe uzigira kubera ubufise umushatsi mwinshi canke ukabukarirwa nimba mugabo mu maso canke ku bindi bice ntibize ntabwo ziba ari imba muga nimba nkeka zifise aho ziva kuko muramaze kubona yuko abazungu bashoboye kugira ico bita shampoo kugira ngo bagerageze imba baze barazirukana mu mishatsi y'abantu. Rero iyi vitamine ya C iratuma uruhu rukomera neza mu byerekeranye n'uruhu hakabamwo no gukomeza ingingo z'umubiri kwa kungene umuntu atambuka akagenda arakocagurika. Muramaze kuvyumva yuko umuntu ahagurutse wumva umenga arakocaguritse mu mitsi iki wafunguye izi shu birabafasha kugira ngo nibi byo gukocagurika bigende bigabanuka uruhu rwanyu rugarukane akantu kakabombera bavuge ko no muntu atagase. Muhora muvyumva yuko mu gifaransa bavuga yuko afise fraîcheur kugira fraîcheur ntabwo ari kubyibuha gusa habamwe no kugira agapo canke uruhu rumeze neza. Muca mwumva rero yuko umuti muurengana mubona yuko hari ikintu wobagirira ugasanga uramaze ini semaine indwi icumwero atashu rigeze ku meza yawe murumva yuko uba utakaje umuti ukomeye cyane. Ni byiza rero yuko ku meza zanyu nyene n'imiburi buri mu misi 8 urazi yuko iba ari misi 8 we kuwa Mungu kugera kundi wa Mungu iba ari misi 8 ugasanga ntashu gigeze riza mu bifungurwa wihereza hati buri kurahomba ya vitamine twakubwira. Vitamine C ikagufasha kugira ngo ibintu bigende neza hakaba no kurinda uruhu nivyo twarimwo no gukomeza ingingo z'umuntu. Murana ko umuntu agizwe n'ingingo mu muhogo mu mugongo ku maboko mu mavi mu nzara hose murabona ukuntu umuntu agenda buja hindukira byoroshe ni kubera nyene ivyo uba wafunguye biba vyatumye uhindukira. Nayo ubundi uzobona umuntu bitagikunda yuko atambuka neza ahaguruka kumva arakocoka gose mu mavi. Hariho nabo bishikira bakiri bato n'abandi bishikira kubera bakuze. Ucamva naho wowe ukuze ihereze rino shu bizogutuma haba
ubundi bukomezi mu gifaransa mu cyongereza nako bavuga ngo ni power, ukaba powerful. Rero inkomezi uhabwa na nature, uhabwa n'akarere dusanzwe turimwo, mu byo dufungura, mu byo tugenderamo, mu byo tunwa, mu byo dukoresha buri munsi, ukama witeguriye yuko umubiri wawe uguma ufise akantu. Rero hariho n'iyindi vitamine A, twahereye kuri C mugabo hariho vitamine A. Iyi A nayo cyo kimwe na vitamine K ariyo bita K mu cyongereza, birafasha byinshi mu mubiri, harimwo n'ubuzima bw'imyororokere. Ubuzima bw'imyororokere mu Kirundi ubuzima bwo kugwira, murabyumva? Mu buzima bwo kugwira murumva haba harimwo igitsina gore, igitsina gabo, hakongera ibyo nivyo tuba tubonesha amaso yacu. Ariko indani mu mubiri w'umuntu ibituma ushobora kororoka neza, ibituma ushobora kugwira neza, biri indani mu mubiri, ntabwo ari bijya tubonesha amaso yacu, bijya n'ivyibonekeza. Mugabo mu mubiri w'umuntu haba hariyo ibyo tuba twafunguye, ibi bigaca bigenda bigahereza urwagasha, bigahereza amafyigo, bigahereza igitigu, bigahereza umutima, bigahereza amahaha, bigahereza ubwenge. Niho ushobora kororoka ubwenge nabwo butakubwiye buti we harageze ko wororoka sha. Hanyuma muco mwumva rero yuko umubiri uba umeze nk'imodokari. Narabibabwiye mu gihe giheze yuko imodokari nariko ndavuga ku byerekeranye no gukunda amazi. Impamvu imodokari ikunda amazi, hari igihe imodokari uyitwara ku zuba, ukayiha umuriro, ukayikubita ikirenge neza, ikagenda, hanyuma hakagera igihe nyene haba habaye fenomene zo gushuha cyane, ugasha usanga imodokari bigusavye yuko ubanza kurindira ukaruhuka kugira ngo ukongera ukanavida ry'amazi asanzwe arimo, canke ukarindira utari hafi y'amazi, ukarindira ry'amazi yarasanzwe arimo agahora. Mu mubiri w'umuntu nawe suko bimeze. Mu mubiri w'umuntu kubera biri yashu haba kuzuba canke haba mwijoro, murazi yuko mu gisagara ca Bujumbura hasanzwe hashushe cyane cyane. Mu bisagara hatandukanye haba hashushe kubera abantu baba begeranye ukuntu. Rero ugaca usanga nyene, ugaca usanga nk'Ibujumbura usanga bice bifatangana n'ibi bintu tugenda turimwo, ibi bigenda imiduga nayo nyene ihemera ahantu tuba turiko turacuka kungene pot d'échappement y'imodoka rigenda ihema. Harayo ihema ibyotsi biboneka, haraho ziheme bitaboneka, ama essence ntababoneka cyane, haboneka amazutu. Ibi byose tukagenda bishikira muri twebwe. Utanyoyerera amazi biratuma nyene ushofa ukashofa. Rero urumva, rero twagiye tubahanura yuko gukunda amazi ari gitangaza mu mubiri w'umuntu, bigenda bituma umera nk'imodoka. Imodoka ari rero yitakaje akantu kamwe nk'ibi twariko turababwira, umushishito, ukagenda urwagasha, ukagenda igitigu, ukagenda ku mahaha, ukagenda ku mutima, ukagenda ku bwonko, ugacuhindukira ku mugongo, mu magufa, mu mano hose. Murumva hategetse kuba habuja. Rero zino aya mashu uyihereje namwe muyatuma umubiri wawe utuma urekura bya bindi bituma wororoka, urondoka, bimeze neza. Murabyumva ibyo ndiko ndavuga? Harimo ama hormone, harimo ama vitamine, hakongera hakabamwo n'ivyunyunyu ibituma wororoka canke urondoka canke ugwira bimera neza. Arico gituma bakubwira bati fata ibintu biri naturel, genda mu isoko ubanza urabe ibintu bikiri bishasha, uhere ku makaroti, ugahera ku itomati, ugahera ku eka noneho n'aya mashu, ukagerageza ukaraba shu rishasha, ukagenda ukaraba imyembe. Murazi ko hari imyembe barinda kuziga, ukazogenda ugasanga iri kuzuba, yiriwaho yaranatinze iranyankabirana. None wumva muri rya myembe hari icyo woziga kirekire,
ugereranije n'umwembe ugifise akabiri keza. Ega n'abantu nuku iyo umujene abaye nk'umutama hakiri kare uzoce mu mutwe wiwawe umenya yuko yafunguye ukuntu ego yarafunguye ntigeze asonza mugabo yarafunguye ukuntu gufungura ukuntu rero biba bitangaje nuko uba ufunguye ibintu bya bindi ukabifungura mu ndwi ukabifungura kenshi kandi hariho ibifungurwa byinshi wategerezwa gufungura mu ndwi yose ukaba wogenda variyete y'ibintu niguza urahindura uno musi uriye ibijumbu ejo ugacukubita ibitoki hirya y'ejo ugacukubita ibirayi uca wumva yuko ibiharage bidahara kuko ibiharage mu gihe utabikunze uba wariye inyama uriye ibiharage inyama nubwo wozireka nta kibazo ariko uriye inyama naho utoga ibiharage nta kibazo kuko ibiri mu nyama biri no mu biharage rero uno musi reka tugaruke kuri ibi aya mashu rero izi mboga z'amashu ni zimwe mu bikora mu gifo mu giswahili nuku mugabo mu kinyarwanda ni mu gifu canke munda muri rusangi ariko munda muri rusangi wumve turi mu byo gufungura wumve yuko bigenda bishika mu mushishito kubungabunga umushishito wawe biba ari ibintu by'ingenzi rero rino shu riratuma umushishito wawe ugarukana akantu handi umushishito utanguye kukurya uca wumva yuko mu mushishito muramaze kubona umushishito w'ibikoko n'uw'abantu ntutandukanye na kurya kuko ibikoko bijya ivyatsi natwe ivyo vyatsi aho bitandukaniye nuko tuza tugaca tubiteka mugabo igihe utabitetse ukagira amasarade uca wumva rero yuko natwe tuba turiye ivyatsi uku kunyene rero tugenda turya imyembe tukakubita ikaroti ni vya vyatsi nyene turiko turarya nico gituma umushishito twategerezwa kumenya ico umushishito ubukeneye kandi nukurya ifiriti kugihe cyangwa ukarya ibifungurwa ku gihe apana bya bintu byo kugenda kwibarabara ukagenda wihereza muca mwumva rero yuko bajya abana mugenda muha ijojo imbombo bibagirira ikindi kintu ni mupfume mubamenyereza gufungura mu gihe runaka kuko ijojo umwanya yimarana mu kanwa niwo mwanya iyi estoma canke umushishito uca umara kuko iyo umize ikintu ukamira agatete kamwe k'ivyema umushishito ubyuka uti ndatanguye kurya ni nka kwa kundi nyene unwa amazi ku bihe bidahuye ariko mugabo ku mazi nibaza ko bitandukanye hariho uzobimenya iyo unyoye amazi usa n'uwashonje ukuntu naho utaburasonza uyanyoye agaca kurya uca wumva rero yuko aba ari umushishito wagize ico bita reaction wibajije ko woba ugomba ufungure ugaca utangura gusya amazi rero byari ngombwa yuko buri gihe tugiha igihe cyaco ugiye gufungura nimba wategerezwa gufungura saa moya yo mu gitondo tujya nyene uyihereza ugomba ugire bimenyereza umushishito gutyo nimba wakunda gufungura saa 9 uhejeje akazi bigire gutyo muga apana yuko wakira ivoka ukarundamwo ibijyema ukanundamwo nukuvuga umushishito nta mwanya ukwiye wo kuruhuka nta mwanya ukwiye uguma ubyura uhaye ubusa ugizene bica bituma ugira ikibazo rero muri ibi bibazo umushishito ugenda ugira ariko wafunguye ishu nta kibazo mugabo ntitubabwiye ko muca mufungura umwanya wari wo wose muba muriko murankiriza umushishito wawe rero twariko turavuga tuti izi mboga ni zimwe mu bifasha igifo gifise ibibazo iyo birimwo nka acide turiko turavuga yuko ntuze igendamwo acide umushishito uca wumva rero yuko acide ziva mu bintu byinshi
harimo gufungura ukarenza, hakabamwo kunwa ukarenza, hakabamwo kujya bitari ku gihe, bitari kuri porogaramu. Byari byiza rero yuko gufungura biba kuri porogaramu, ari saa moya ni saa moya, ari saa mbiri ni saa mbiri, ari saa tatu, bivana n'ukungene wewe uba warapulaninze. Ni plan, muramaze kumva planning. Hariho za planning familiale, hariho planning ugapulaninga plan d'affaires mu buzima, byose bigira urutonde. Nibyo twisanzemo rero. haba harimo acide muri estoma. Rero wariye ishu biratuma iyo acide igabanuka mu mushishito. Ziba ari acide nyinshi. Mu busanzwe acide ziri mu mibiri yacu nizo zituma acide yitwa secretion d'adrenaline, ni ya yindi bita indugwe. Ijya ni acide, ijya iki kintu ica ikora nuko umaze guheza gufungura yoyo ica yigaragaza, igaciza, igacucagira bya bindi wafungura. Wagize ibirenze mushishito bica biwugora kugira ngo ugire. Nico gituma abantu benshi bakunda kuba bari ahantu hakanye, avyuka ari inda ivyimbye, gusanga amangatini yandi. Byasaba rero ko bivanye n'ahantu uri ufungura ibyo umushishi utegerezwa gukora, kubera ijya secretion d'adrenaline ni acide, hariho igihe biyigora n'ubundi. N'ibindi bihimba birafise acide. Nk'ubu ntuzeye aya mafigo ariko arayungurura kugira ngo ushobore kuja mu mwanda muto, nawe nyene usokorora acide. Iyi acide nyene niyo yayindi ituma iyi miryango yo ku matwarete igenda igenda ibungwa, kubera udutonyanga twagiye tw'umwanda muto twagiye turatonyangirako. Rero iyi acide iri muri estoma niyo twariko turababwira yuko amashu aheza agafasha. Hakaba ikintu bita regulation. Kubaragiriye ni kuba ku rutonde, nko gushira ikintu ku munzane ukamuzi ko wojya igarama ku munsi n'ibindi n'akarorero. Rero amashu araza agafasha bikagenda neza. Hanyuma akaba gukomeza amagufa ntavunguke. Iki kintu twagiye tukivuga no ku bindi biterwa bidasanzwe. Twarakivuze ku ikaranga, ibiyoba, igihe duheruka. Amagufa yategerezwa gukomera. Narijya abantu, hari abaja gukina imipira, abagirane, hariho abakenera kwibaruka, hariho abakenera gufungura neza bafise imbanyi, kugira abana babo amagufa bagiye kwibaruka amagufa yabo azobe akomeye. Ibi rero ntitwategerezwa kuguma tubibabwira, ahubwo fata ibi byose wumva bikomeza amagufa ubikore, ubifungure, kuko igufa niryo umuntu agenderako. Naho uzobona afise ibiro 100, naho uzosanga afise inyama nyinshi, umubiri uriko inyama nyinshi, uzomenye ko ariko agendera ku magufa. Igufa ry'umuntu ryabunzwe, umubiri wose ugira ibibazo. Rero gufungura ivyema bibisi, mwarabonye ko ari byo twashimikiye ko igihe twaheruka, nuko kugenda wihereza yaba salade, yaba ibi ufungura mu bifungurwa, cyangwa ukabifungura kwabyo ugashira ko hejuru gutya ku bifungurwa, ku biharage, ku muceri, kuki utibagirwamwo amashu. Nibi rero twariko turakubwira yuko amagufa rero ntavunguke. Amashu araheza akarinda aya magufa, icyo bita osteoporosis. Ni indwara ifata amagufa, niyo bita osteoporosis. Iyi ndwara rero iza mu gihe hariho bimwe mu mavitamine cyangwa ivyunyunyu bitari mu mubiri w'umuntu. Murazi ko igufa rikomezwa n'ivyo tujya n'ubundi. Rero iyo igufa rihuriranye nuko ayo mavitamine ritayarose, ricari gigaragaza yuko ricari kubwira ati urabizi sinarose ahubwo waratebeje, ugasanga biragoranye. Rero biraheza bikakurinda kuvunika amagufa, maze hakaba n'ukuntu amagufa usanga yabunzwe. Ibi byose biratuma aya mashu aba inyishu kuri mwebwe.
hariho rero kuba anabarinda na kanseri ukuntu amakanseri murazi yuko yaratugize ukuntu ibaze kugira kanseri yo mu gitereko ukagira kanseri ya col d'oriterisi hajya nyene ku munwa w'igitereko canke ugasanga ivyo bita prostate ku bagabo mu kiziba c'intuze c'amantuza rero ugaca usanga nyene kwibere kanseri yahaje ugasanga mu mutwe mu bwonko kanseri irahari ugasanga none n'ahantu wakomeretse igikomere kirase gukira kubera iki kanseri hakaba n'igikomere canke gukira kubera urwaye umutima ibi vya hypertension ibi vy'ama insuline byaraduze canke byaragabanutse byarabuze ugasanga ni kibazo rero igihe cyose muriko muriyumvira ibi bintu nuko mwafata ibiterwa ibi byose mubona ku mabarabara mukabijana muhira ivyema ugafata imicungwe ugafata imihwi ugafata aya masereri ugafata ibi byose ugafata n'ibindi byinshi mukaba mubona ko ari ibintu biva mu mihana iwacu ibi turima mu nyana ukagwiza amahera y'amagara kuko utagwijije amahera yo gufungura ubundi uzoyagwiza bariko barayakwaka kwa muganga ukazumva ngo genda mungirire iki kizimvye ndakibabwira scanner ugaca wakira ivyo wari gufungura mu mezi nka 3 4 canke 2 wagomba 500,000 hariho n'ayarenga hari n'aharenga scanner ugaca uyigirisha kuri 480 canke 500,000 canke arenga 500,000 wari kugenda ukayagura ivyamwa ugakubita inanasi ukagirane ugasanga waracerewe bagiye ko bigutuma waracerewe ni vyiza rero yuko womenya ibi bimwe muri ibi twategezwa gufungura tukabigira abagenzi tukirinda ibi tugenda dufungura vyo mu alimentation bibaye ngombwa tukabiheba harimwo bleba aba bana mugenda muha bleba muzobica basi ibaha umunsi umwe weekend kwa Mungu basi hariho abantu bavuga bati kwa Mungu dutegerezwa kurya ibitarimwo ibibogaboga byabindi abana banka bijya nyene mwanka umutsoma ugakubitamwo basi intuzeye irengarenga wahindura hariho n'abajya amababi y'imbyuka y'ibijumbu hariho abakubita amababi y'amateke warutse ko ameze neza hariho n'abakubita amababi y'ibirayi hariho n'abantu benshi mu kibosi batavyerekwa ugasanga nyene avuga ngo isaha ni nziza niriko inyama wagomba buri munsi ibi rero nivyo bituma wumva ngo abantu biha bafungura bahaga bagwaye ni kuba batafunguye cyane ibintu by'ibibogaboga muramaze kumva mu gifaransa ko bavuga ngo umuntu n'umuvegetarian rero aba ari umuntu yikundira ibintu by'ibibogaboga ibi byo kuvuga ngo turiye ngo tugize birungo birenze gukaranga mu makoto ibi byo kwakira amafiri tukayimenyereza igihe kandi uzi yuko ntuzeye aya makoto bagiramwo amafiriti agira umwanya mara kuziko mugabo ugasanga amafiriti yawe umaze isaha uri kurayateka yego si bibi kuyarya mugabo iminsi yose naho ni bibazo yafungure dimanche canke kuwa gatatu urumva uca wiha kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu kuba vyakuvuye mu mubiri vya bivutavuta byose vyagiye aho uri kurihereza ivyamwa uri kurihereza n'amazi utayibagirwa twababwiye ko imodoka yari genda kubera amazi nawe kubera ko utogenda kubera amazi ukayihereza ku bwinshi hanyuma ibi twagiye turihereza bikagenda birabisa ntimurabona ko igitoro kigenda kibisa ikindi rero n'umuntu byasaba yuko ivyo yihereza bigenda bisohoka byihuta hanyuma akihereza ibindi saa sita aricyo gituma muzobona umuntu yagiye ku karejime bavuga gabanya ukungene ugenda ufungura bijya nicyo gituma kubera iki none warindiriye yuko ujya cyane ukongera ukarindira yuko usubira kubigabanya hari nabo bitakimanuka n'akarorero ngomba ndabahe
uku kungene mwanka gufata aya mashu kandi ukazobona umwana yavutse ari muniniya. Hariho kuvuka uri muniniya biravana, mugabo hariho no kuba muniniya kubera wafunguye cyane. None ugacugomba yuko umwana wawe w'imyaka 10, 13, 14 ni munene, ni munini, ukagomba yuko asubira hasi. Kandi ntiwibagirwe yuko umwana yakuze ari munene, ari muniniya, n'amagufa bakuze. None ugomba yonde n'igufa rikiri ryonda kandi ryakuze. Oya, ni mubihera abana bakiri batoya. Mubabwira abana nimureke kurya birenze, kundi ahubwo mubibakundishe namwe mu kubijya. Nibabona isahani yanyu uri kwibyo nyene uri kurakubita nyene uri mu vegetariye, ntabwo azokunda inyama. Kubera iki? Kubera abona nawe kuri uru ruhande urarya inyama mugabo ukayireka, hanyuma ukihereza vya bindi nyene tubibabwira. Ukatangara umuntu yakiriye intete azikubisemwe ibiharagi, ariririye yishiriyemwe amamesa simple bisanzwe nta no gukaranga, mugabana ntibariko baramufasha kuzirya. Kumbe nizo ziri nk'umuti. Ibi byose muzomenye yuko nico gituma bakubwira education, uburezi buhera he? Ku meza, sivyo? None nuko rero twariko turabibabwira yuko mu byo mufungura bitovamwo amashu. Abana amashu ngo arababihira, bagira kuyarya bakirira nk'iki inyama, bakirira n'agafiriti n'umuceri ntibanawurabe, bagaca basiga uko nyene bagaca bigira kuryama. Kubera iki? Kubera utabibamenyereje. Nimubibamenyereze. Hanyuma nimudukundire tugarukiye ku karirimbo kugira tumira amate. Turagarutse kuri ukugufungura amashu. Nk'ubu abacumva iradiyo turi mu kiganiro c'amagara meza kuri twese. Uno musi twariko tubabwira ku mashu. Rero dukomeze ikiganiro cacu. Amashu rero bamwe bashobora kwibaza akamaro ko gukoresha amashu mu masaha yo mu gitondo bikabayobera, abandi muca muvyumva ko bayakoresha mu kindi gihe. Nkuko rero bitangazwa na nico bita RX list, mu gitondo abantu bamwe bagwaye indwara za asthma n'izindi za sinusite n'izindi indwara zirimo ibicurane by'inkorora n'ibindi bigwara nyene biba bifise aho zihuriye n'ubuhumekero bw'umuntu nk'inkorora. Aba rero bakunda kuremba mu gitondo canke mu ijoro muri rusange. Urashobora kuba urwaye grippe canke agakorora gahehera ukuntu ukirirwa mu bikorwa, ariko wagira kuryama akaba ariho uza gukorora. Muca mumva rero yuko no mu gitondo biba biruko. Hariho umuntu ashobora gufatwa n'ibyo bintu mu gitondo. Muri uwo mwanya rero wo mu gitondo niwo mwanya rero wo guca wivura. Kurya amashu rero atogoteshejwe gusa atarimwo n'ibirungo byinshi, byo bindi twababwira by'ibirungo, atarimwo ibirungo byinshi, birafasha rero abagwaye izo ndwara twababwiye, bigatuma boroherwa canke gukira vuba. Hariho izikira, hariho n'izindi kubera ziba zamaze kugera ku rundi rugero, ku rundi rwego zidakira, mugabo hakaba n'izindi zikira. Nitwihereze rero amashu ku rwego nyene rugereranye, ariko tutibagirwa n'ibindi. Mugabo amashu nitumare indwi tutayariye n'imiburi buri kabiri, kuko amashu mwumvise akamaro kayo. Rero indwara zikura mu gitondo muri rusangi zikunda guterwa n'iki? Nuko guhinduka kw'ibihe, ibihe by'imvura, ibihe by'iki, ibihe by'umukungugu. Niki gihe rero ciki gihe giterwa n'ibihe byo guhinduka k'umubiri w'umuntu, ukungene haba ibi by'imisemburo canke ukungene ibihe bihinduka by'umuntu. Murazi ku bagabo, ku bagore, ku nkumi zikiri nto no ku bafise imbanyi, ibihe byabo bigenda bihinduka bivanye n'aho uri canke bivanye n'ico uba uri muri ako kanya. Rero amashu araheza akagira ivyo. Rero amashu isukari nke mu mubiri, amashu aragenda agafasha
ibi byo kuja mu mihango nk'umugore n'ibindi canke umukobwa n'ibindi, amashu wayihereje biraheza bikagenda neza. Bamwe bagira ibibazo byo kuruka, waba urwaye irekwe ni kwa kungene umuntu w'umuvyeyi nyene ariko aregereza kubibaruka canke ari mu gasamo n'ibindi, kujya kungene agenda umenga ariko aracira ukuntu bijya. Rero wariye amashu biraheza nabyo bikagufasha kutagira ibi byisesema ukuntu muri muvyumva namwe. Kuruka nizi ngwara rero zikura mu gitondo cyane cyane ibi hariho n'izindi nyene ziza bitunguranye, ugasanga umuntu izisaha ameze neza ariko ejo mu gatondo akavyuka yumva izuru ryazivye agakorora iki. Rero bica bigusaba rero guca ufungura aya mashu. Rero nukuvuga bamwe bagira ibibazo harimwo yuko amashu aba arimwo ubwoko bwishi, twagiye turabubabwira, turaza rero kubabwira buri shu ryose bwa bwoko 9 nyambatari 10 ibyo dusangamo. Rero iyo ugiye kwa Siyoni ku isoko canke mu Kamenge ku isoko, benshi bakabona ishu risa n'agahama, bakavuga ngo iri shu none ko ridasa n'ayandi. Urumva ko biba bitangaje. Naje nabanje gutangara muhira aho twari batubwira ngo uno musuze kugura shu rouge, ukaca wumva ko haba hariho n'amashu fleur, hakaba shu blanc, shu vert na brocoli n'ayandi. Rero bivana na gu yawe, mugabo umenye ko biri muri shu rouge bitari muri shu blanc. Mubyumve yose n'amashu ariko aratandukanira kubiyarimwo kujya kwinka cyangwa inkoko. Reka dufatire ku nkoko. Muramaze kumva yuko bababwiye ngo inkoko ya mutoyi bisha irigi, yindi nkoko ya sekaganda y'ikirundi riraryoshe, mutoyi riba rininiya ariko yindi riba rito mugabo rikaba rifise kuryoha, uko umwembe woryoha ubu bwoko siko nuriya waburiye uryoha. Muramaze kubibona ku ipapayi yuko ari ipapayi bengira rura, akaba n'iyindi sosa. Muramaze kubona yuko imyungu hariho umwungu usanga wumutse indani, hakaba n'uyundi usanga umengo na mazi. None ko ariko bimeze tugire gute? Niyo mpamvu rero mu mashu uno musi wihereje shu blanc, aya mashu tugenda twihereza buri musi, uyundi musi basi woya canze kugira aya ma vitamine canke ibi vyunyunyu arimwo basi bizire rimwe, dukomeze ibikorwa byacu, igihugu gitera imbere. Rero urumva abantu rero bitewe nuko babyifuza gutegura amashu, ni ingenzi mu buzima bwawe kuyafungura yose igihe uyafashe atetswe canke adatetswe. Ukaza uriyumvira ano mashu mu Burundi tubona aya ya brocoli canke ya yandi chouhare ntayahari mu Burundi. Reka dufata ayo tubona, turabona chou fleur, tukabona chou blanc aya dusanzwe tumenyereye, n'aya ya chou rouge. Tuyihereze basi tujye ibiri muri yo tubimare. Rero amashu abantu bashishikarizwa kurya izi mboga z'ubwoko bwo mu mashu n'izi mboga zindi, amarengarenga n'ibindi, kuko zirakungahaye cyane mu bintu by'intungamubiri ziba zikenewe, umubiri uba ukenewe buri munsi. Niyo mpamvu tubahanurira kuba mubikubita rwose mukabijya bikagenda neza, kugira ngo imibiri yacu ihure n'ibikorwa bimeze neza. Ni hahandi uzosanga umuvyeyi yagerageje kuvyihereza vyose, umwana wiwe nta kibazo cyo mu mutwe, ibi vyo kuvyimba umutwe ugasanga wabaye munini, ya amaso yabaye manini, canke mu mutwe ugasanga nyene naho yoba ari normal. Muramaze kubona umwana ari normal, n'umwana apfuka nk'abandi akaja kwishuri nk'abandi, mugabo waraba umusaruro wo mu vyerekeranye no kuronka amanota ugasanga ni hahandi nyene. Ushaho wibaza uti none ibi nyina niwe yabimwonkeje? Oya, ntabwo ari we yabimwonkeje, ahubwo yagiye mu gihe yagiye amutwara. Hariho igihe cyo gutwara umwana mu nda n'igihe cyo kumwonsa.
musha mwumva ko ari kugera kuri ya myaka yo gukura umwana kwibere umwaka n'inusu imyaka ibiri bakubwira yuko umwana afira he mwirera. Mwabyumvise ni byiza rero yuko waba wavyaye wibarutse utegerezwa kujya ibyamwa byose ukajya n'ibiterwa byose by'ikirundi bimeze neza yaba ari mu nda ni kwa kundi ahubwo wari ukwiye kubihera kiri mu nda uri kantu kakitamwe niko babivuga. Ubu ikirundi cy'ubu cyarateye indi ntambwe ni kwitamwo canke kumira canke kujya byose nicyo kimwe. Gerageza rero babyeyi mwebwe eka namwebwe mwamaze kuba mwarahagaritse kubyara ntimubihebe kubifungura kuko birabagarukira mu busaza bwanyu. Hariho kuramba wishimye unezerewe kubutakiguma ugwaye kutagwara ni ibi byo kugwara umwanya munini ya kwa kungena utabifunguye ariko amahera buri kwezi bakakwandikira imiti muganga akakwandikira imiti katindika ikakubihira ukavuga uti uno munsi nta muti ndiye buretse ariko umubiri agize igihe ugusaba ibintu utawuhaye bigusaba amahera menshi cyane kwa muganga ukama ku farumasi ukaba umugenzi wa farumasi ariko farumasi nziza yari farumasi yo kumeza ariko twebwe twayihinduye farumasi yo kwibarabara farumasi yo kwa muganga nayo ubundi mwebwe bitarashikira ibi vya farumasi ni mpaka mubige mutabiriye ibihe byarahindutse ubu abantu kanseri zagiye zibafata ku bwishi ariko kare mu myaka ataratangura generation Z batubwira yuko generation Z yagiye itangura muri 1990 kuduga kugera muri bihe bya 2025 uca wumva rero ko waravutse muri 1990 uburegereza mu myaka 35 uburajaje rero abagiye bagwara muri iki gihe bari batandukanye n'abagwara inyuma ya generation yuko itangura za 80 50 kugenda 1932 seti mu gihe cya colonisation abantu aho bagenda birira inyama y'ikindi amavuta y'inka ubugari bw'ibigori bakabukubita n'amata barangije bagakubita inyama y'ikindi no kuvuga inyama bajya barahiga inka nazo zarisha ivyatsi nta ibi by'incanco bagenda bagirira ku nka canke bakazigirira ku bantu ugasanga umwana bamugirira ucanco rumwe rwa mugiga bya bindi batera ku kuboko gusa birinda ikiza ariko no musi wumva ngo urucanco rwa mbere rw'indwi rwa gatanu iki n'abamama bibaruka nuko urushinge rwa mbere rwa kabiri iki muca mwumva rero yuko ibihe byagiye bihinduka uno munsi wewe uri kuranyumviriza utagiye uribanda kuri ibi bintu tugenda dutera n'ubu byaraduteye engrais chimique tugenda dukoresha nayo nyene irimwo mugabo ntabwo iba irimwo nk'ibyagiye biva mu Bushinwa corne beef biki ibi tugenda tugura hanze mu alimentation biba byahinguwe bikoreshejwe ni na ya maerema yandi bagenda bapima bakura handi hantu ibi byose muca mubona yuko dukwiye kuhagabira gusumba kuko tuzogera muri 2060 hari izindi ndwara ni byiza rero yuko uno munsi twumva yuko nimba tukishaka kugera muri uwo mwaka wa 2060 ufise 35 uno munsi muri 2060 urumva yazobageze we azobageze ahantu atakiva hari kuko yafunguye cyane yanyoye cyane ibyo bagiye bababwira bati mu binwe mwigerera cyangwa mu bihebe mwinwera amazi ariko nta ubibabujije impanuro niyo mu mwanya mutoya turagarutse rero tubabwire buri ibiba ibyo dusangamwo tuca duheze mwavyumvise turakomeza rero n'ikiganiro cyacu neza turiko turagerageza ku musozo nyene ukuntu ariko twariko turababwira kubyerekeranye n'ishu yuko riri ubwoko burenga 9 muri ubu bwoko ni 9 nyene ahubwo ni 11
reka tubabwire hariho chou vert, chou frere, chou rouge, ya gatatu, ya kane chou blanc, gatanu chou pointu, gatandatu chou de Bruxelles, indwi chou rare, munani chou frisé, icyenda romanesco, icumi brocoli, n'icumi nibwo twashoboye kuronka. Twariko turababwira rero yuko ano mashu ari ubu bwoko. Reka duhere kuri chou vert. Chou vert rero iciza cayo tusangamwo vitamine A, tugasangamwo vitamine B1, tugasangamwo vitamine B ya kabiri, tukongera tugasangamwo ivyo bita antioxidant. Ni chou vert, ni chou risa n'urwatsi. Muramaze kuribona? Yego nkeka babivuze yego. Hariho rero icitwa chou fleur naco. Chou fleur muramaze kubona yuko iba imeze nk'ishugwe. Amashugwe murayabona, ariko ryo ishu riraheza rikamuza ubuntu bwera bufatanganya ukuntu. Burya abantu bwera rero nibwo baheza bakagira, hanyuma bakabutogotesha mu nkono, hanyuma bagategurana n'ibindi bivungurwa, yabisombe, yaba ibiharage, bivana n'ivyo ushaka kuritegurana, bijana na byose. Canke mu masarade rero harimwo vitamine yitwa C. Mutasanze muri chou vert, vitamine C muri chou vert twababwiye ko harimwo A, B1 na B2 na antioxidant. Muri chou vert ntabwo muri chou frere iyi vitamine C irimo, kandi muri vitamine iyi vert nta manganese irimo. Mugabo muri chou frere hariyo vitamine C, harimwo antioxidant, hakongera hakabamwo manganese. Chou rouge yashu ry'agahama rero ivyo tusangamwo ntabwo biri muri chou frere canke muri chou vert. Mwumvise impamvu twategerezwa kurya buri bwoko bw'ishu, kuko ivyo dusanga muri ino shu ntabwo biba biri muri indi shu. Chou rouge ririmwo vitamine K, vitamine K, hakongera hakabamwo sel minéraux. Muri aya ibi vya mbere chou vert na chou frere, ibiri muri chou rouge iyi vitamine K na vitamine iyi sel minéraux nta birimo. Tugende ku ya kane ariyo chou blanc, rijya dukunda kurya naryo ririmwo vitamine C, cyo kimwe na B9, icyo bita vitamine A na minéraux na sel minéraux. Muravyumva chou blanc irimwo vitamine C na B9 na vitamine A na sel minéraux. Ntabwo harimwo vitamine K muri rya shu dukunda kurya rijya nyene tumenyere, ntabwo harimwo vitamine C. Musha mumva rero yuko ryashu ry'agahama nubwo turiraba ku isoko tukibaza ngo none ishu rirabishe. Ariko ibirimwo ntabwo biri muri rishu ryera. Irya rouge riri ukwaryo, irya blanc riri ukwaryo. Mugabo birahuje sel minéraux. Ariko chou pointu ryane twababwira ishu risongoye, udusanga risongoye ukuntu, ntabwo riba giburungushe nkajya yana. Naryo ririmwo vitamine C, cyo kimwe na chou blanc, nico bita potassium. Iyi potassium ivyo twavuze nta yari irimwo. Chou de Bruxelles sinzi yuko ibaho mu Burundi. Nayo rero ni chou yo mu Buruseli nyene, kubera ariyo ngira basanze ariyo yarose amamuko. Dusangamo vitamine C, hagaca hiyongera ko fibre. Fibre ni twa tuntu tuba tumeze nyene nka kujya kwikirago canke nk'ijya nzu ikorwa n'ibitangurirwa ari byo bigira umuntu. N'amafibre niko babivuga n'akarorero. Hakaba icyo bita chou rare. Chou rare nta niryo ndabona, ni rya Bruxelles ayari pointu yo yongira ndamaze kuyabona, kuko amashu ntameze kumwe. Cyo kimwe na pasteke, hariho pasteke ziburungushuye, hakaba pasteke ziba niniya zikaba pointu nazo. N'amashu nuku abameze. Chou rare nayo irimwo vitamine C, ikongera ikabamwo icyo bita fibre, ikabamwo vitamine, ikabamwo B9, ikongera ikabamwo potassium. Hakabamwo chou frisé. Chou frisé irimwo vitamine C, murumva yo nta kibazo. Ariko chou romanesco irimwo vitamine C, ikabamwo calcium, ikabamwo potassium, ikabamwo phosphore. Niyitwa brocoli. Brocoli nayo nyene naho mutoyijya nta kibazo, kubera iyi vitamine C turayisanga muri ya chou blanc dukunda kurya, mugabo haba habuzemwo icyo bita fibre.
ubu bwoko rero bw'amashu twari dukwiye ahubwo no kuyarima, kuko aya mavitamine murumva ko ahubwo ariyo yagize ubuzima bw'abantu gushiramwo ayo tutabonye ngaha. Nicyo gituma rero buri ndwi mwogenda mufata ishu, nta kintu na kimwe bitwaye, nta na kimwe bitwaye. Ariko uzomenya ko ishu rifise akamaro igihe uba wabuze amavitamine. Muramaze kubona ko bagira ibintu vy'ama NFS, bagapima amaraso, bagapima imikoyo, bagapima mwanda mukuru. Ivyo byose baca babona vy'ukuri yuko nta mavitamine ufise, baca bayakwandikira ukaja kuyakura kwa muganga. Rero numva atabirebire naho bihari, umwanya twateguye urakwiye. Rero mukomeze mwubahwa, mwese mugirigwe ibakwe ryo kuzokomezanya natwe mu misi yindi izokurikira.